rero narakwihanganiye bikwiye naragufashije bikwiye aho bigeze rero numva yuko hageze aho rero nawe ujya kwirondera ubuzima bwawe of course ndagusabye bitahure kandi sindabivuganye umutima mubi sindabivuganye ubugwanabi no kugufasha ndazura bize ko hari mu mutima wanje ariko aho bigeze vuba numva yuko bikwiye yuko ujya nawe kwironderera sisi icyambere Isaac mvume ngo nta n'ibintu byinshi mfise numvugana nawe kuri uyu mwanya no gushimira kuri iyo misi wafashije ariko je icyo nakubwira ni kimwe ibyo zo kumbwira ngo ubuzima bwanjye ngo ndabutegure cyangwa ngira iki icyambere kwanza umbwiye turotari gute urumva rero ndibaza ko urazi gusoma kandi n'ibintu byinshi mfise numva numvugana nawe kuri uyu mwanya trop tard ibintu biki ndibaza urazi gusoma sisi uribongeze sisi sisi wibungi utwarinda ngaha sisi no okay nta kibazo twara kwa nyeneyo kuko sinavyumva utwarinda gute koma muri ubuzima sisi gute uruzima urimo urabona aho nyine urabona utwarinda gute niya okay sawa tugiyoze inda ni yandi ndagira kuba nyeneyo neza inda si wawe inda ni wawe si s'il vous plaît si ndabisubiyemo nimba hari ikintu utegerezwa kwiyubara kandi wubahe ndagusabye mubahe Monia please kandi umutinyire kure sishaka kunyononera sishaka kunyononera please jeru vyinda jinawe nta masezerano y'indarimo jina bintu vyinda birimo je hagati yanjye nawe urumva muri uyu mwanya je nta gaciro mfise imbere yawe no s'il vous plaît kandi rero nibibe birebire umva rero unyumviriza neza izo vuga ngo je ufise ndayi wanje ibiki no narafashije birakwiye sisi ntumbere kigeragezo sisi ndabigusavye ntumbere kigeragezo umva rero jewe decision ngira ndaguhe cyangwa ishwa ngira ndaguhe ishwa zibiri utore imwe nibaza yuko ushobora kuzana gahengu hagati yanje nawe shwa ya mbere sisi kandi yumvirize shwa ya mbere ndaguhaye il faut iyo nda uyikuremo nahejeje uteza ishwa ya kabiri ngira ndaguhe 300,000 ubu nyene s'il vous plaît ha murondira ico ugenda gukora kuko je ikiza nakoze naragikoze wamukuga ntumbere kigeragezo ndabigusavye mune ndamukunda kandi urazi ibyo turimo nakubwiye ko ndi muri procedure zo gutegura mariage sishaka kunyononera jewe rero ndibaza nahejeje nishwa nizo naguhaye kandi faster ndakene aratangiye kwiritsa ibyo byo kuriza je ntibirimo sisi twubahane ndakeneye umpeshwa unyene ndaga amasegonde atarenga 3 ube wamahishwa my godness Monia Isaac reka ndakubwiza ukuri sibyo
je cyo cyacho kuvuga ngo nkure minda je ndashobora gukuramo nayo nkuramo ariko iki inda ntayo kuramo ko icyo ushaka cyangwa icyo wiyumvamo umva rero wa mukobwa naguhaye shwa zibiri utoremo imwe wanse yuko udakura mu iyo nda sivyo sisi ntiwabyanse ikiri ngaha rero n'amafaranga turasamine nakwemereye ntayo ndaguha no birakwiye ntayo ndaguhaye rondera yutwara ivyo bintu vyawe jewe sindimwo kandi ndahejeje urabona kurya mwana mfise hamwe n'iyinda ninahekana ariko iconzi ico ni kimwe iyinda zo guhumira kubera uri imana izo mpumira umva ndabwire sisi je nta birefu shaka kuvuga nta n'umwanya mfise gutakaza ikiri ngaha navuze ati mvira mu nzu ugende c'est tout ivyo ngo sizi bikizo mpumira ivyo ni gwa kumenya je ntumbatse narakoze ciza kirakwiye mana urakoze narakoze ciza kirakwiye ciza ndabure kwiranga rukako umva rero sisi nta byinshi shaka kuvuga ndahejeje sindagusange ngaha kandi nahejeje ivyo kurafina sindagusange ngaha shawa mukobwa Aya masaha nibiki unaho habaye iki aha ni hatari ahubwo fasha unyakire mahano wo kuryama hamaca ndakubwira ibintu byanshikiye uko siko mukwegera abantu mwagiye hariya mukavuga ngo mugiye kwa naka kugira ngo muze kubakwegera aho usanga wagiye uravuga ko uji wanje kugira wagira ingorane bavuga ngo ni jewe nuko ari mwijoro nye nawe ndabona hanze wanje wari kwinjira cyangwa wumukubira Isaac uyu ahagomba atahe nta bindi. Allo Wow wamwirukanye ntubona urabaye rero umugabo nutaha rero no munsi sawa aho wabaye nk'umugabo wahejeje nutoswe no kumugarukana reka genda hangayike sawa ijoro ryiza. Wow uyu muntu geography yari hari ngaha yaraje asa yansize mbana jenye ni wamfasha kuriha n'inzu umuhungu kwezi kose agabirinze umukobwa azarataha kuryama asaba indara handi abahungu niyo mpamvu batuvuga byo upfumu asho sinzosubira no kumuhindara kamugarukana ntazosubira kuraranga iwanje. Sister Lavi? Sister Lavi? João.
Allô? Oui. Ni bon? Ça? Sister, sinigomba gutaha none habaye iki? Gabanya kwanza ishavu. Gabanya kwanza ishavu sister. Ingorane hari niyi. Sawa jereka nshingaho ariko sawa je ndaje ariko ntihabe ari ikibazo uko biri kose. Poa je ndaje. Sawa. Kandi sinaya ko je ndafite impuzu abandi nyinshi naratanga. Poa. Utoyi ngomba kumenya ishati mpejeje gushona ubunyene aho riri. Ishati iri he? Ishati iriye. Ishati mpejeje gushona ubunyene riri. Iri amashati niri nambaye ni ishati iriye. Nirimeze nkuko mbarira riri he kandi wa muri misi wamenyeye wewe. Bukuru wamaze iminsi uvyonga. Kandi tube tubahana. Ishati ry'amashugwe rimeze ukuntu. Jereka kunkora. Uratubuje je na shati ry'amashugwe nawe. None je norishira. De shati mfite niri nambaye. Ndiko nshobora umwitandi wa hajati. None ikindi kintu ushaka. Atwuru ryango y'iryo shati. Atwuru ryango. Nubu numva mu maguru ndiko ndahutwa kubera gutsunika imashine kubera iryo shati. Ngoma kumenya ishati rihe. Ni shati rimeze gute? Ishati ry'amashugwe ngoma na shokola. Ndakwita umukasi. Mane uwo mushasi wawe tumenya gitara. Uzenya uhume ijisho rimwe. Uzorushonesha ijisho. Nakani nibo dutandukanye uhumye ijisho rimwe. Wamugira ibintu baza gufata jewe. Mu shati ryanje rihe. Ishati risana shokola ry'amashugwe. Ronderera hiye nyene ironderera hiye. No. Nanje niryo shati ngira nari twaye. Ino hari kanzu z'abagore gusa. Je shati ryanje gutweje mukuru urabimbona neza. Bukuru reka kumvyonga. Sica gitenge wajya cyo wa munsi. Wamaze kugira ibintu tukishateri y'abandi. Wamaze kugira ingara. Usipose to twirwa. Udosubira imakamba wenyene. None wege ujya mama aza gutora ijya ntuze iyo ijya kanzu yiwe. Nifwishe ko wowe urjewe. Twemye iryo shati. Jani Amashuri usanga muri karto yiwawe. Nukuri bomenye no munsi yuko ndibuko. Oya wambye ni shati giki ry'amashugwe. None ya shokola. Mukama wese. Iri niriki. Naho. Ega bwaradu. Waraturubuye wewe. Je sinzi wishinga ibiki. Yabari Isaac nari kubitahura yifite amasrechi. None oya byaheze rero ivyo. Byaheze. Kandi ari heraheze. Wari ngawe. Nimba ari kuborego nimba ari biki. Oya ivyo birashika. Nowe ntagiye urondera amafaranga yari mu maboko. Monia? Wipa. Ingucho tuvugana gato, ndacerewe kazi. Waraye neza. Ego neza na. Ego ni bon. Hama je ngira nje ruguru mu bintu by'akazi kandi ndashobora gutebayo. Ako nifuje ko nogenda tuyaze gato. Warambwiye yuko rwose umusheri ushaka kubaka ubwawe. Ego. Kandi ni byiza ko ugeze mu bigiro. Ariko je nka papa wawe numva ari ibintu twoyaga gato nubwo niko ndihute ko tuzobana yatuyaga. Uravye neza. Ubona ubyishimiye, uramusura mwishimiye, unazoshobora gutunga neza. Ego papa. Ariko papa ndamukunda cyane kuko nawe arankunda kandi aranyuba. Kandi noneho umuhungu yitanga. Ego. Arazi kurondera. Arazikurondera. Okay, kuba yitanga akaba akunda n'akazi nibaza ko Imana izobahezagira. Nikuru no kuba yitanga hama jewe sino kubera intambara. Nzo gusohora umukobwa wanje. Abizi ko ndagukunda. Nivyo sindabikwaje kubera kukugora gusa nipfuza yuko wogira ubuzima bwiza nk'umukobwa wanje sinzumve ubayeho nabejo. Hama jewe ngira nje mu kazi nduze ruguru kandi ashaka uzotebayo. Nzomara nk'imisi 3 canke 5 nibaza ko ninagaruka tuzobiyaga neza kugira dutegure urubanza rwawe ruzogende neza uzosohoke umeze neza nk'umwana w'umutara. Ego papa. Sawa rero. Urakoze.
Ndababwire rero amo Isaac atogaruka gukora nga kuko niwo mukozi wa mbere nari mfite abakiriya banje bemera nga bashonera neza bakabega atagarutse namwe fata decision yo kubikora man none bosi wumva ivyo bijanye kwe none twego turondeye ukwacu bivanye no kutuza akazi nahise ko mu ndero kuri twabonye niko basi atari ko mukora gusa bosi icyo gusa nakubwira twebwe nibaza yuko uri kuriyumvira ngira twe twaratumva twe ntituza hari kandi nabikubwiye natwe twari kubaza nimba mwaramuhagarikije akazi tumenye tuzamubona Isaac dufise iminsi 3 tucanzanye rero no musi ngeze kumenya hano Isaac nimba atazogaruka gukora nimba azazogaruka ndabimenye boss rero nimwe biturondera ko twebwe ngo murafise ahantu mwahuriye na Isaac nimugende mu murondere vrema twenye n'icyo kibazo twarakibagiye kandi agaruse kurya ari umugende n'amahoro sawa rero je ndagiye mubandanya akazi neza nabo bari abakiriya bariko baranyidogera bambwira ko muzimo bafata nabi oya ndafise amakuru menshi kuri telefone boss abakiriya n'abantu bateranya abantu bamubashika gufereka n'abakiriya oya je ndafata neza abakiriya tubafata n'abatayabashisi ngiye kuri ikibazo cha Isaac ejo uzogaruka nabitoreye umutsi kandi nawe mugira amatohoza mumbwira Isaac azoba oya amatohoza twebwe urumva kubera umwanya mwinshi tuba twibereye ku job bosi bubu bagomba kudukanga afise iminsi 3 tutamubona mu usanga yenda muri mapenzi yake bya bintu vyiwe ariko tumbwirira eri kujya mu nzu menya nawe yafiye yagiye kwiremeye kujya mu zigo w'imisumari afise igipara nisho nje ati muka yujya mu koga excuse intebe izova bitana muhungu tuzo kubura akazi tuzo kubura bosi nawe yonyirukana mani mani je sinzova nga kuri aka kazi bana nazo bazofuma mfa kuri machine ndo dadire ni gombura se simba nga hazokurangirana niyo machine abantu bibuhanga urabazi areke kudutera umukwaro gusa jewe nawe wonyesha sinova muri atelier hazova ikiziga reka tubonera ibintu byinshi sana urasabye bidemo amadeki ibidemo mama imetero ari ukuntu ubu tuza twarazishurise ari ukuntu yeso yawe mupima kudakora haji mwembamba ndamupima kembamba haji kibigi ndafisa system wewe za ishati ngani najuguriye puriye kasha mwene umwita ndibaza nzomusubiza ko nyene ntamupima urabona umuntu umupima mukumusubiza imuzi tangura kumupima kandi